No, tubwire. Wewe vugisha ukuri wowe wankunze. Wankunze. Basi, bari kwambara isinga. Udashaka kwambara isenga kandi ni biganiro byose. Nzakosha. Ibiganiro byose wambara. Ijazi hejuru imukobwa yashinutse. yambara. Akunze Isaac TV karabaye. Uyu mukobwa agira afite ku ngufu. Isaac TV. Oh. Hello guys, bakunzi ba Isaac TV ndabaramukirana muri hose kuri mikro muri kumwe na Miliki nko mumati kumwe n'umutumire mugana murabona Jean surprise umunyamuji eka tumusabe ko ushika ngaha abibwire mumubone ndibaza umva muramaze kumubona mu bintu bitandukanye. Welcome umutumire wacu karibu. Yo, niggas don't me, I can feel myself, got my best rapper from a rock back out, and I know me as magically, yo! Umutumire wacu ni EL9. Bashobora kuramutsa abakunzi ba Isaac TV. Yo, abakunzi ba Isaac TV, muraho murameze neza. The first time nje muri Isaac TV, yo! Bakunzi ba Isaac TV, bashobora kwidondora EL9 ninde bamubonye mu bitandukanye. Yeah, it's your boy EL9 baby, the gangster rapper, aka the romantic, yeah. Yes, EL9 n'umuntu tugeze kutubona mu madeba atandukanye yagaragaye kenshi kuri Hip TV mu biganiro bitandukanye ijya nino. Obije biganiro bakora yara mabeze canke byo bari byo kugira abantu bamwe bahereza umuco. Ko gushika no bamwe bibaza ko ari mabeze abandi bakibaza ko yari ibintu nyene donc nyene bisanzwe biba. Washaka kuduhereza umuco kuri bijya ibintu tugeze kubona ku ma social media byatredinze cyane. Bona ba Kirsi na ba Bella. Bijyana shobora byari buzz. Nyari buzz byari byo byari real, yeah. So nimba byari byo none kuki washobora kuvuga ko ukunda umuntu hamakaca ugumuja kuresha nyimuja gusambana sinzi ntabyo nto. Nuvuga mu buzima birashika umuntu akagira rero nacu byumva. Yes, bakuzi ba Isaac TV EL9 umuntu akunda gutwenza genre benshi yarabatwenza benshi barazi ko n'umukomedi. EL9 dereza rap imwe amace tujya kwibaza nagutumiye ko nk'umutumire wanje uno munsi. Yo nitukoshaka kumazina menshi ndacobe nwoye Fuka makena tahavusanga ukuye bukaka Kogoma mvuka n'ibikogwa David Kameremere amajambo menshi gashira imbere kuruta ibikogwa Tugikoge kanisha kanje kukubobora yo EL9 menshi bibaza ngo nakomeye ngo bibaye n'ibintu yagumaje akira kuri Hip TV bavuga bamwe ngo n'umusazi abandi ngo nakomeye Joseph EL9 burya dine mbuga ati reka janzo mu maganda mubaze neza EL9 kurande giwawe burya inkoko nirigi nikibibaza ko tuba cyatangiye kubaho imbere kindi Jace nacibagiye singikibuka Waracibagiye Naracibagiye ndababeje bakunzi wa Isaac TV Jace ke naracibagiye Waracibagiye ya bise EL9 hagirwa mushiranuka mu kwavye genda gute bise ngagira mushiranuka mu kwa cina navye tuco dutokanye ndaturitse mwaje mutokana kwanuka mu kwa none hama bise nakakubwira ko umunukira mu kwana Kada munukira mu kwa nta byinshi turadutokana olala hamwe bishitse EL9 agapfa agiye mu kuzimu urumva ariko uravyumva none ukusabira gupfa none oya dispose y'kwega irupfurinda watwese bityo gapfa urumva ugiye mu kuzimu rwo usanga ama business twakorera ku isi no mu kuzimu arabandanya wabandanya ukinaziye base tubona ku social media canke byogenda gute just David ngira ndamenya mugasina kwesera kuja mu kuzimu burya EL9 bishitse bakamweza nk'akazi kumenyesha makuru burya gukora iyo bishobora jewe none urabimbonana sambaza basi uve ko ndakoze none no heba muziki cije mu journalisme ekasha ico nico kunda kuva basi uca kuri réseaux sociaux YouTube uko yarameze keya bimeze gute YouTube yanjye wadugije ba subscribers bangahe kugena kumugira ku ma social media wadugije abantu uzayabanga babone bangahe ababone kubivuga ntabivuga jewe nibanga giwanje ni secret ni private yiwanje bishitse EL9 bakamubwira ati uno munsi nyene tugomba dukreye base duspose basi ngo tubari base ati umuntu wese donc amaze guca ku ma réseaux sociaux menshi urumva nka wewe vraiment amaze gutrezinga cyane ati tugomba dukora akantu
bajya bose bakurikirana kuri ntuzenye dufata kuri top tv babe aribo babone bawe urumva bashaka guhemba burya wowe uhembwa muri aba bantu bivaye n'ukuntu wagumuca ku mazorezo social vraiment buri mwanya buri wohembwa wakwikana n'abantu barenga 10,000 kuri YouTube bafise abone bangahe kuri 20 mbatari 10 10 ntababone nabisa bavyuzi jana vugisha ukuri iyi ndirimbo nyambari ya muso amuso izi kwanza bise sura kugenda bivuga ni private life yanje bisagiye habona yagiye habona ndabizi ngubu nyine era ndamubwiye ati shaka undraga nganye imbere ya kamera wabikora ndakudraga imbere ya kamera yego kujya kuntu wabikora kwa bera ndraga turabe nanje duspose jewe donc ntunzi ova mama ntunzi ndraga turabe kujya kuntu wabigeze nanje ndakudraga turabe warankenza wewe ndraga turabe bukiyo basi ndakudrage chaga wankonze reka zenda ndakudrage oya wewe umva wewe muri mwanya wankunze mbuga byakunanye kubivuga none wankunze vugisha ukuri basi uko twari film ni sawa nagukunze wankunze nibashe bama bankunze ndatwite ubanje EL9 wewe habishika kweli umuntu akakudraga nyine mu kirundi gitomoye abigenza gute utayifata gute ne jewe ndabwiye hari umudada w'umumisirmane si yambwiye ko amucarama yitwa mugasiri sirikugenda muvuga mw'izina wamucarama sirikugenda muvuga kuko ndamumvuze nkuko ndamuvumishije ninde rero uyo urumva wewe yangira turiko turavugana n'umuntu acaraza ba acha ampera acha ngwita ampera groupe ambwira ko yankunze bikindi naje ndamwanya ati wapi ndakunda yego nifite wowe nyene ati wapi ndakunda none misiko gangster nambari yangahe nimba tari banga nambari yangahe aya nambari umva aya nambari spaka dive private life ishati abugisha ukuri uri nambari yangahe nta mafaranga ndamvuga jewe private life Bashinda bigiye komera avugisha ukuri wambere uyu mupira w'abantu Kenya wa Manchester ndazi mukina wa Real Jesse ngo ndavuga ay nambari ya Jende uyu mukina oya navuga ko big deal mbiriza mukina mani 1500 iyi shati nato isoko mukina baba baba neza ni trusa zibiri safi vuga n'ibindi ari menshi igihumbi safi ibirata mukamega murabizi kumugoroba imyambaro itatu kuri 2000 safi waje kwibaraguza rero inajeje sawa rero urakoze kwibaraguza hamwe byeshika EL9 akarongora yameze gute cyameze gute shasinze ngira nzamenya nazanye umugore wowe nyine uburyo afite zo kuzana umugore wewe afite zo kuzorongora urabaza umutwe wanje ndabona ibintu urakaje sidiko bikaze gusa nagusavye ndrage wanze nagusavye ndrage je wanze oya je lokotraga nkande wewe sindiguya basi sindiguya abaswangu ntiruguyanje ndabona bameze flex nyene akayabe oya okay EL9 ngaha basi ndebise defo zimeze gute kumuko gutokunda jewe wewe nuvuga ko ndi mugufi ko turareha nyimba nagusumba ndabizi ko ndazi kuri mugufi no ari ndi mugufi kandi wari muremure wari muremure Jesse ndi muremure sana je birahatswe sawa reka gangster ndakwibariza tubazo ninateguye ibarize ngo be yamisi yavuze ko ari kimwe ku kindi oya isi kimwe ku kindi nagira okay mbaza no rero bakunzi ba Isaac TV mfite utubazo dushaka kuri tubiri nashaka kubaza EL9 bishitse ko razi ko turabarundi hariho imvugo tudashaka kuvuga bivaye na donc n'imico n'akaranga dufise nga mu Burundi bw'iwacu bishitse nkawe ugasanga muri geto yawe haje kukura umukobwa atavye yakubwiye uwo mukozi iki mumanya basi 1h30 minutes uwo mukozi iki tutabeshanye muri geto yawe so ese hari mosi hari uwo mukozi iki cyane umukozi
Bagumura. Jana muzimana tukagani muri ku gitanda Turi ku imeze gitanda. fresh me. turi ku gitanda ico nikigeragezo ico No nikigeragezo tukora iki? naca nkora iki Mm. je mvuga ndabwire jewe je na mukobwa twabarana inyo turiko turavugana Eh. turi ku gitanda ampise mu gitanda iwanje Mu gitanda wawe umukozi iki none mu gitanda yaga nshaka nyine nyishuri nyishuri niyo nshaka. umva je cambere na mbere no mugatige Oya bishitse ukabuwa mukoga wamushaka. namushaka Wowe byose bigenda gute? namushaka namushakira iki Ndishaka umbwire iyo reaction ugira umusaza muto. iyo reaction nogira je na reaction nogira jewe nukuri Na utabeshe nta reaction ugira. umve ndabwa ati neza R9 je ambiye kwazi igifaransa cyane. R9 mu gifaransa kugwa bayita tombe bavuga ngo ni tombe. Haminda ni ventre. Mo donc rero tumbwira kugwa mu nda donc umuntu kugwa mu nda mu gifaransa kuko nakubwiye kandi ukora ico gifaransa nakubwiye inda ni ventre kugwa ni tombe bashaka gukora mu gifaransa ngomba nkoresha igisanga oya kibo 257 arambona oya kubwira babaza umva kibo 257 arambona konda ico gisanga nokora kibo yo gishira abakunzi ba Isaac TV wovuga gute bavuga gute iyi ni ventre kugwa ni tombe en français ugomba chavuga ngo tombe dans le ventre no mwarasaze mwebwe bakuzi ba Isaac TV uyu muntu agomba kungerageza mumsi bashene cameraman banabwira dans la ventre nimumve ko shani mumve oya tukubye ko nese ubyivugiye kasha si ubyivugiye none ayi bivuze hasa janje nese jawe okay en France turacabandanya rega wabuze igifaransa cyinshi umwana w'imbazi azirwa nk'ubanye umva ndabwira jewe na gifaransa ukuvuga ngo ngo igifaransa cyinshi none zicishe kigera no mushira wawe wo mucara jewe nta mushira mfite wo mucara ubsohe jewe mfise ndabufise sawa no wanashima no mu diaspora no wanyitoreye boss R9 apana ngo EL9 yo bakuzi ndumva birarenze R9 umugore wa so wawe ni mukaso hama ujya mugabo wa nyoko wawe papa nyoko wana gitoye narakibonye muri commentaire papa nyoko nani wacanditse none ndabasha Juma jokes warukizanye hama donc urumva rero umugore wa so wawe acitwa manyoko donc umugore wa so wawe aje mu manyoko umugore wa kabiri acha mu manyoko umugore wa kabiri acha mukaso ariko umugore witwa papa nyoko umugabo wa papa wa kabiri naho nawe namvuze ico nyene kandi nabwikuyemwe rero bakuzi ba Isaac TV kandi babitagiye kora R9 je kwibaza nayo sinashaka kubaza bya sinzi ko ufite wewe wombaza ndakubaza ikibazo kuko mukunzana muri kimwe kuko bakunzana muri kimwe kuko kindi je nagutumye nk'umutumye ng'atage kugira kunzi ba Isaac TV bakubone hari abashaka kubona peut-être ubahe bahemba mu nzu aba mu nzu none inzu none na quartier bamwe none inzu iri ku isi nagira mu nzu iri mu kuzimu oya mu kuzimu ni ubaye nagira bamwijoro okay no kuma kusibaza byinshi man ufise imyaka ingahe smoking ndabizi ufise imyaka ingahe imyaka ngigikona yego nagira ufise imyaka nk'iyinyoni tubyiba okay benone ndakwaza akaza kanyuma ikisime kugenda sawa none warigeze kuba umu actrice wewe oya fresh bakunze ba Isaac TV urana uyu mukobwa muravugisha ukuri muri commentaire R9 burya wanamse kucoma kandi rero utagosoye
apana tujya donc sanga ari urumogi rusanzwe urugero urumogi batarafura mwimbuto hagati rero ujya mwotsi donc jawe utazi umwotsi ibintu byenya urumogi cyangwa basujya mwotsi bariko barateka ujya mwotsi ba mu nkwi donc yo kumashiga ukunda umwotsi wawe wo kunda gukwega cyane nanda kubatse none uramfata ndiko ndacowama abakuye barabi ndamaze gufata uramaze kumfata he wambanye wawe rero n'amaso abira gusama ibi oya basi ukunda umwotsi wawe je na mwotsi ufata je gusura wuzi je just ndawuzi wase kumbwira aho wambariye hoho ibi bintu vraiment itiraba abakunzi ba active none oya none ugira bimpore bakunzi ba active none no ugira bimpore none gato ndazi ko nazikora umupira mwe turabe bakunzi bakunzi ba active yambaye umupira none bakunzi ba active karabaye uyu mukobwa agira afite ku ngufu niye wewe ndabona uri kuratanta kunyambura nta kintu no kwambura uri kuranyambura ndabira no ni kibazo cameraman umva cameraman oya drop umviriza gashaka kumwega wewe ndabona ishati hejuru wewe ndabona bakunzi ba active uyu mukobwa yashi umukobwa yashinutse wewe washidutse wasabye wewe nduguma ndaba n'amastyle n'ibiki vugisha ukuri kwaje wambariye wankunze vugisha ukuri cyangwa kwambariye 1000 vugisha ukuri wankunze ndakunda umva na boss ariko arayibona ko wankunze inde boss wanje oya minakunda minisingo misi yose urabisingo no tubwire wewe vugisha ukuri wankunze wankunze bari kwambariye udashaka kwambara isengero kandi ni ibiganiro byose ibiganiro byose wambara ijazi hejuru y'ishati ndagufata ibara riraguye bakuzi ba active ibara riraguye none ukarabaye agira nyambure urabyanse bakunzi ba active mwakoze dukurikirana yari EL9 yari mu gangster rapper aka the romantic boy yeah Isaac TV. Oh.